Amen. Ni ukwezi kandi Imana yatubwiye ko tukwita ukwezi kw'ibimazi by'amashimwe. Umva mwe mu Imana ariko arangura kubwira ngo uku kwezi wenyine ubwawe uzocika ikimazi cy'ishimwe. Nibavyumvise mwari mukwiye kubivuga neza kuko ni byanyu. Haleluya. Rero nkuko dukunze kubikora turazi ko ubuzima buri spirituel. La vie est spirituelle, life is spiritual. Ibiba mu isi iboneka biba byatanguriye mu isi itaboneka. Amategeko agenga ibiboneka ategurirwa kandi afatigwa mu isi itaboneka. Iyo umuntu ibi atarabitahura biroroha cyane ko aguma yiseka, kubera ko umuntu yibaza ngo ushobora kubikemurira ngaho. Urabizi no kwa muganga bataratora ikigo kiragutera kugwara ntibashobora kukuvura neza. No mu bijanye n'ivy'impuhemu nuko nyene bimeze. Utamenye ukungene usieja muri conseil spirituel yafatirwa ingingo y'ibiheza bigakoreka mu buryo bugaragara, uracari kure y'ubuzima Imana igomba kubamo, uzokwama igihe cyose kuba victime. Reka mvuge gato ku bijyanye n'iki kintu cy'uku kwezi tugiye kubamo. Uku kwezi ni ukwezi kwa nyuma ariko mugabo cyane ni ukwezi Imana itaje gukora, ahubwo nyabwo igiye gusozera ibitari byaheze gukora. Uku kwezi ni ukwezi Imana ikeneye kwironkera ikimazi ku buzima bwawe. Ni ukwezi Imana igomba ikongera andi masezerano yandi mu bijyanye no gukomera kwawe. Ni ukwezi nubwo ari byitakoze suko enaniwe kubikora, mugabo twiteze neza ko urazi uyu mwaka nturahera. Umunsi umwe gusa urakwiye kugira ngo Imana ishire hamwe ivyo ari kuba yagukoreye kuva muri janvier gushika uyu munsi. Haleluya. 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 Tugende gatoya mu itanguriro igice cya 29 tusoma dore ku murongo wa 21. Reka nabwire ryari dutanga imazi byacu by'amashimwe. Hagati aho Imana yanyigishije yuko ikintu cyose hano minosi kigira ubuzima kiboheshejwe n'ikintu cyitwa igicaniro. Ndasubiramo, ikintu cyose hano minosi kigira ubuzima gikomera gikora ivy'Imana yakigeneye gishitsa intumbero yacu kubera ikintu cyitwa igicaniro. Imana nambwiye kino kintu, ico uzoba ukeneye cyose ko kigira ubuzima ucubakira igicaniro, ubwo nibwo buzima bw'iwanje. Imana ishimbira ikintu ntarinzi, ntigeze numva n'undi muntu ariko arigisha, ariko uyu munsi namwe ngoma ndabigisha. Umunsi umwe Imana icirambwira, ico gihe sizovyibagira. Narifise akaduga gashaje kagenda karata amapiyesi. Umunsi umwe mvuye kuvuga ubutumwa muri Fekabu, ngeze mu Kinindo madama ambwira ngo nimba utarashika uce kuri pharmacy ungurira umuti w'umwana. Canca mu Kinindo ko niho nari ngeze ko ndazana na ijya Rumonge, kaca karitera ikare ako kaduga. Kiteye ikare karanka gusubira kwaka. Canda kugara, candondera abantu baragasunika, candaba ico gihe Pastor Pezera akiba mu Kinindo aho yagiriye mariage, cadusunikirayo. Mugabo iyo modoka ringeza ahantu. Iyo modoka yanywa nka V8. Ngiye ku mpanda nkagaruka igitoro caba giheze. Iyo modoka irankeneje. Bana ari ibintu bumengo n'umugisha, mugabo usanga ugiye kurabara amayeri ya Satani. Hanyuma ntangura gusenga, Imana ishirambira ngo ubaka igicaniro cy'imodoka nshasha ugomba ko ndaguha. Ico gihe canubaka igicaniro. Ico gihe hari mu 2019 nari nkeneye imodoka nashaka, nari ndayizi, yari Arion Ancien model ijya nyene ngenderamo. Ijya ni Samuel wanje, iyo nasavye uhoraho canda yubakira igicaniro. Munyumvirize neza, ndayubaka igicaniro ntaho nabona nosha gukura ubwo buryo bwo kugura iyo modoka. Mugabo Imana n'igitangaza, icungika umuntu avuye mu mahanga, yari afise ikibazo, yanyumvirije mu nyigisho, yari afise ikibazo. Mugabo bwira Imana ngo Mana
umukozi wawe ni wamukoresha kuko ngiye mu Burundi ngiye kumuraba ikibazo ofisi nta mundi yoshobora kugikemura atari kuko ivyo maze kumva umukoresha kumbure nanje ungirira ubuntu ukamukoresha ku bwanje ati shizombwira kumukorera nico nanje nzoca nkora niyamara kunsengera nkaronka itangaza nkeneye jevyo ntavyo nzi mugabo je nubatse cya gicaniro c'imodoka nkeneye parce que nenda yekenubira ngo nkorera Imana urazi abana b'Imana ntiturondera ibintu kugira ngo tube abahegwe abantu barenganye ivyo Imana iduha vyose nivyo guserva mu bwami bwayo ivyo utarabitahura uracari muri systeme y'isi systeme y'ijuru ivyo Imana iguhaye umurengera ni kugira ngo nawe uhe umurengera abandi kuko mbabwira ivyo turonka hano muri no si vyose tuzobisiga ngaha kandi umuntu nashaka yubaka inzu ya etage 10 azoba muri imwe ivyumba 10 uzoryama muri kimwe imatera 30 uzoryama kuri imwe nimuzi n'ubwo uzofise nyinshi ntuzokwambarira zibiri umunsi umwe canke at the same time uzokura imwe wambare iyindi hari ku bantu bamaze gukura mu vy'imwemu bamenye neza yuko Imana iratwizera ikatuzeza ivy'abandi ikatugira abagestionnaire bayo bivuga ngo umwana umuntu iki aho ko wabuze gato ukamunganisha nawe ngo muhaye kugaba ibikorwa by'amaboko yawe vyose ni kuvuga iki Imana irakwizera ikavuga ati kugira urya mugwayi ari muri pressereja yabuze kumwene yivuza kugira ngo ashobore kuvugwa ndabicishije kuri wewe hari abantu yari Imana icisha kuri bagaca bibaza ngo nibo banyene vyo uri umugestionnaire mbiri umuntu heronde watu uri umugestionnaire ico giho umuntu acaraza sinarinda muzi ambwira ikibazo ciwiwe ndamusengera basi aragenda arasubira inyuma hayize imisi je mbandanya cya gicaniro canje inyuma yaho ca numva umunsi umwe 5 udi matara telefone niwe yamvyuye arambwira ngo umukozi w'Imana umbabare ndakuvyuye ndabwira nti ntaco asarambwira ngo nanje ni Imana imvyuye hey nikuvyuye kubera iki atarambwira ngo nari narayisezerane kuzogico ndagukorera umunsi Imana izoba yakemuye ikibazo ciwanje ati jwi rirankankamiye njyami ati wewe ni wemeye kuzogica ukoza ati ubu nyene umukozi wanje akeneye imodoka nshasha ubu nyene murunkira amafaranga yigure ijya modoka je siyo naguze ijya ni resultat y'igicaniro mugabo satani nawe ndashima Imana ambwira uzompaye amafaranga nenaheje kuyikomanda yaje hageze ko nja kuriya acambwira ngo mbabarire ngo ndagize ibibazo nzokubwira hanyuma kenshi abantu atarabimwemu iyo ibintu bitagenze uko babishaka kenshi bacavuga ngo niko kumbure ntiharagera mugabo ni mumenye neza byari ari Imana itarabishaka canke ari satani akeneye kugucereza Abisirayeli muri Egiputa bari kumara imyaka 400 mugabo hari imyaka 32 yiyongereyeko iyo myaka 32 ni imyaka munyumvirize neza satani yabacereje kubera iki Mose ntihari bwamenye neza uwariwe n'Abisirayeli nabo ntibari bwigere bakira umucunguzi Imana bahaye hari ibintu bivaye n'inyifato yacu bituma ivy'Imana dusezeraniye vyikwega bitari kwikwega nico kituma nababwiye abantu bari ku gicaniro imisoso bamariko bararaba sigaye ibintu biriko biragera kuri ritime vyariko birajako kuko hari ahantu ugera ikiramatiko ndakivuga imisi yose ufashe akarere kanaka ikikwereka yuko akarere wagafashe nibicane ubaka aho hantu ikintu tubaki igicaniro kintu nturagisekuriza umviriza mu bijanye na jungle canke ibijanye n'amategeko y'ishamba ahantu Lyon iba territoire yayo irahadelimita nico gituma namwebwe aho muba hari amakroture ni kuvuga iki uva ngaho ukagira ngaho ajya amabonu cyangwa ajya amakroture y'ingo zanyu arya mu buryo bw'imwe muri bicaniro byacu ikintu tubaki igicaniro nikirabagwa satani ashaka kugira kwakse amakandi kitaragushika satani ashaka kukigwanya nico cabaye ico gihe numvise ambwiye gutyo ndamenya neza yuko ni vya bindi vyo guceregwa ni vya bindi by'amasezerano uravyumva atangura kuyikwega subira kandi nkorani masengesho ntanga ikindi kimaze ikindi kumusugira kabira carambira ngo birabaye debloquer genda kuri iyi bank vyose bice bigenda neza mumviriza aho sino nshaka gushika iyo modoka ndayishikanye Imana irambwira mwana wanje
udasukiranje nanje nasanzaza. Imana irambwira hari abantu benshi nahaye imiduga mugaye babera ikibazo. Iyo uguze umuduga barakwegizija ko uri assurance. Imana ishambwira ngo guva ubu kujya uriha muri assurance soka busoje he ubu nawe uzoza urariha assurance y'iyi modoka kugira ngo ntuze wica umuntu ntibaze bakwica nk'ibicazo bariko baragendera munuze kandi osi nino modoka izigamwe. Munyumvirize neza kuva ico gihe gushika uyu munsi nama ndiko ndahakwa niyo nibagiye cyakimazi cyo kwasurisha imodoka ndavyibutswa no guhakwa kugongwa canke kugonga aho ncamenya ati amatari kageze he nkaca nibuka ko hari ico ntegezwa gukora. Munyumvirize neza umugore wanje n'abana banje imbere y'uko umwaka utangura ndabafatira umwanya wo kubakira umwese igicaniro cyo kurindwa no kuzigama kuko mbabwira ikintu kimwe Satani arabizi neza ko uburyo ashobora kubabaza ubuzima bwacu nk'abana b'Imana nukutwubira akadutera tutiteguye. Umuntu wo kugicaniro nubwo woba wasamaye igicaniro kiragukingira. Ushaka umviriza uri muri business ubaka igicaniro cya business yiwawe. Ikintu cyose uzi neza kandi cyagaciro ku buzima bw'iwawe gishigikize igicaniro. Ataruko mbabwira ikintu kimwe sinashaka kubigisha ibijyanye n'ibicaniro mugabo bien sûr murabizi ko biri mu byo Imana duhaye cyane hano hantu. Aburahamu aheje kubakira uhoraho igicaniro birivuga ngo inzara iratera mu gihugu ciwiwe agenda muri Egiputa. Ashitse muri Egiputa kubera ko umugore we Sara yari mwiza arabwira umugore we bati sinzi ko nzokugumana mugabo nivyashika umwami akagukenera umwami akagushaka jewe tuvugane sinzoba ndakwanse kugira nkiza amagara yanje unyemerere uze witwe mushiki wanje hanyuma azonkwere uzobaho neza nandi nzobaho neza mugabo ntuzovyibagire tuzoguma dukundana mu mutima mwibanga kugeza igihe Imana izoduhindura ibi ivyo barabisezerana mugabo kubera ko yasize yubatse igicaniro mumvirize neza importance y'igicaniro urumva we yamaze kugira intege nke arabwiye umugore we kazokuba mushiki wiwe kandi byagenze uko nyene kuko Aburahamu yaramuvugishwa ico yavuga caraba bagiye Farao ashima umugore wa Aburahamu Sara birivuga ngo aramubwira ati uyu muntu mupfaniki aramubwira ati ni mushiki wanje aramukwera mugabo ngo iryo joro uhoraho araza aramubwira ngo ntiwihende umukoreko kuko yatari gwawe uyu ni wa Aburahamu kandi ukihenda ukabirengako igihugu cyawe kirabona amahano kitigeze kubona. Bukeye mu gatondo umviriza Aburahamu niwe yamutanze mugabo kubera système de défense yasize yestaye icyo gicaniro kiramuvugira mu ntege nke ziwiwe umugore wiwe araba preserve. Uko ni ku buzima bwacu mumera. Farao avyutse mu gatondo aramubwira ati wa mugabo washatse kunyikisha kutambwiye kare umugore wawe aramubwira ati naratinye ko ushobora kunyica aramubwira ati wamakije kuko uhoraho yanteje icago kubera ko nafashe umugore wiwawe mugabo byose arabitewe niki kubimwemo barabizi ni cyaga icaniro yasigaye yubatse. Igicaniro kiradukingira no muri kazoza no mu gihe twaba twagize intege nke igicaniro kiguma kituvugiye isezerano ryo kugicaniro ni isezerano ridapfa rituma igihe cyose Imana yamiriko irashigikira intambuko zacu. Numva amenye yanyu muri kiro kibanza rero uku kwezi umviriza no kwezi cyakuba challenging no kwezi ko kubakira uhoraho igicaniro c'amashimwe ko yarakuzigamye kuva mu kwa mbere bashe mbabwire habaye ibintu byinshi. Sevre niyo majambo shaka kubabwira suko ntidushima kubera ko byose bitunganye papa lewe ntidushima kubera ko byose bimeze neza ariko turashima kuko gushima birabereye abatunganye kandi gushima bituma Imana yongera gukora kandi mu buzima bwacu. Niyo majambo umwanya shaka guhagarara ko mu ino kirute ya gatatu muga mumvirize neza kino kintu iyo tuko turavuga igicaniro canke ikimazi cyo dushira ku gicaniro shaka challenge umuntu wese muri kino kibanza muri kuno kwezi hagire abantu bazoshima Imana ku bwawe ko bagiriwe neza ku bwawe ko bagiriwe ubuntu ku bwawe. Umviriza ari ibintu muri no minsi je bitandyohera abakizo dusigaye turi njyajya
ku buryo tuza tuja gukora ibyiza kugira ngo twifotoze no kwiyeza petega no kweza ama conscience yacu kuja gufasha umuntu ugaca uriha umufotographe ngo agufotore hama iyo foto ucuza kuyivugira kwa amajambo kubwanje ico si kimazi gishitse ico ni kimazi gifise agasembwa. Imana yakunda abantu bakora mu ibanga. Imana yakunda umutima mbabwire urazi iyo tuko turavuga ibi bimazi by'amashimwe naho umuntu agira compassion naho umuntu agira ikibabagwe uyundi naho umuntu aba mu gishingo c'undi muntu siko umuntu yakamba muri kiro kibanza ico gihe mu kubikora ntunajane n'abandi bantu ugende wenyene mugabo ushireho umunsi ushireho iminsi uzogende Imana ishimo cyane uzogende uraba umugwayi nimba umugurira umuti buri muntu wese azokore igikorwa kimwe cyo gushima Imana ku burinzi ku bwizigigwa kwineza Imana yamwituye uyu mwaka ugenda ukorera iciza umuntu umwe utari kurarondera ifoto ariko urondere ko mu ijuru bafata iyo foto bakavuga ngo turanezerewe. Imagatoya abahebura tuza hajya abahebura 13:15-16 twihuta uku n'ukwezi kw'ibikorwa biri pratique apana gusa kubivuga. Imana ishimo cyane apana gusa kubivuga. Haravuga ngo therefore let us offer to Jesus a continual sacrifice of praise to God to proclaim our allegiance to his name says and don't forget to do good and to share with those in need. Mukirundi bavuga ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimuvyibagire. Hejuru bavuze ngo kwame imiso dutanga ibimazi byo gukenguruka nivyo vyamwa haje ngo imbuto mbwa ni vyamwa imbuto ni jambo ry'inyarwanda ni vyamwa vy'iminwa yacu ishima izina ryawe ryera naho dushimisha Imana kanwa kacu naho nyine ndabwira ikindi kintu urazi rimwe na rimwe ariko dashima nko tubereye ntidutanga ikimazi cy'amashimwe nko bibereye kubera ko hari ivyo twibagiye mbwa kandi ngo ndabahe devoir ugende wicare ufata urupapuro rwawe n'ikaramu yawe wandike ivyiza wibuka Imana gukoreye kuva muri janvier gushika uyu munsi. Urazi rimwe na rimwe turibagirwa turiko tubona ibiko biraba nivyo vyabaye ku mugore yitwa Leya niwo musi za kubigisha ko ukabona ibitare ko biragenda neza ukabona ivyo nyene Satani akakwiba ikimazi cyawe cishimwe ivyo bigatuma Imana itongera gusubira gukora ibikomeye mu buzima bw'iwawe. Munyumvirize neza kubera ko twibagiye tugashira umutima gusa kubikomeye bindi bitaratungana ije two turashamo bindi muga mugende mufate umwanya umwandike uzoza gusanga yakoze vyinshi kuruta ivyo wibaza katarakora. Namenye neza ko ari intambara tugwanira mu buryo buboneka n'intambara tugwanira mu buryo butaboneka. Hari ibintu vyinshi byoshobora kutuba ko mu ijoro tukavyuka tutameze neza muga Imana yatugwanira mu ijoro uraza abarozi bamara ko baratugurukira kuko bwiye ko bwije uravyuka ukabona rimwe na rimwe hano bamwe ngabandukiye ayo mafoto bakavyuka bagasanga ibisiga byapfiriye mu mago yawe inzoka yapfuye batazi cyayisha kumbe wari warungikiwe intumwa mbwa Imana irakurinda kubera iki ntirahezanya nawe ntirasozera gukora icyo yavuze kizokorana nawe muracyafise byinshi musangiye kandi mubwizo gukorana ivyo byose Imana ikabikora. Hari abantu benshi baturoga tutabizi hari abantu benshi bajana amazina yacu n'ibintu vyacu amafoto yacu urabona ubo bayakura hafi horoshe kubona uyu munsi ugwihema umenye neza ko n'ubuntu Imana yagize iyo ni impamvu yo gushima Imana. Haleluya haleluya haleluya. Magatoya itanguriro umunsi shaka gufata umwanya munini iya ngabo ndagomba gukomunika kino kirere. Itanguriro gice cya 49 21. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yakobo ashingirwa Leya uwo atasavye. Umviriza kino kintu cyonyene Yakobo bamuha Leya atasavye ini bisaba ngo atashimye. Labani yari afise abakobwa harimo Leya n'uwitwa Rakeli. Yakobo yari yakunze uwitwa Rakeli. Bavuga yuko Leya
yari afise mu maso ho kwishimirwa bavuga ko n'amaso yiwe yari ameze ukuntu ntiyamushima mugabo si we yari yarabigize tugumane gatoya amaze gukora imyaka 7 mu ijoro bacu bamuzanira wa wundi adashaka injustice ya mbere mu gatondo avyutse ati abazarabani sebuka ati iwa nkoreye nibiki aramubwira ati wacu ingene bimeze butoyi ntaca kuri bukuru hatangura bukuru agasubira mutoya ati mugabo nimba umukunda kora yindi myaka yindi 7 azoba gwawe iba imyaka ingahe 14 nkikiri ngaha sinzi numva kino kintu gisangiza abantu amazina yose ari muri Bibiliya sayo kwita abana banyu imbere yuko wita izina umwana manza wige amateka y'iryo zina rimwe na rimwe muze mu birabe kenshi abana bose bitwa Yosuwa na Kalebe ni abana bakubagana kuri ku rugezo ntushobora kukubwira kubera iki Yosuwa n'umugwanyi Kalebe n'umugwanyi niba ndafise Yosuwa na Kalebe ngaha ni ivyo mvuze nawe niko bimeze namazina meza n'abagwanyi haruraho ntiyaje umwana nawe yafise Yosuwa na Kalebe yaragiye afata urutsinga rwatonotse aza gukinisha kura imukura ngayi mukubitari umwana haswe gupfa n'amazina meza muga muyabise mwe muzi nibikurikira uraje umwana wumwise Leya n'izina ryo muri Bibiliya mugabo Leya ivyamubaye kurashaka kuba ku mwana w'iwabo kuko izina ni destiny y'umuntu hari abantu turobuje guhindura amazina rindira gatoya Rakeli si Rachel nibibazo mwige vyose vyiza na bibi ube ubizi neza yuko ivyo uzovyakira juste akakaraga parenthèse amazina mwita abana banyu ntufungungura yabunye muri Bibiliya nimba vy'ukuri yari umugwanyi n'uwabaze umugwanyi ufata umwana wawe ukamwita Tamar ukavuga neza Tamar narambye abagabo yo barakenyuka uyu nawe urumva nyene nibi vyabaye ngabo Imana nigitangaza nubwo wamengo harimo bibi Imana bikwemo ivyiza uwo nyene yanswe niwe yabaye uvyara wa undi yakundwa abutavyara mugasi cyo shaka kuvuga shaka murabe abahungu bane biwe ba mbere amazina yabize bivanye n'ivyo ari karabamo hama tuvuga ibijanye n'ikimazi cy'amashimwe urumva ko Yakobo atamukunda bafuye kumumuha atukunda kandi ivyo byose byaramubabaza mugabo Imana imuhaye kuvyara yanswe acaziba Rakeli aragumba next abafise ba Rakeli mu basengere bashaka guteba kuvyara subahanuzi mugabo mu basengere biri ngaha Leya asaminda avyara umuhungu amwita Reyubeni ati nuko uhoraho yabonye umubabaro wanje noneho umugabo wanje azonkunda yiteze gukundwa ntiyakundwa ico yari yiteze n'icyabaye verse kurikira asaminda y'ubuheta avyara umuhungu ati uhoraho yumvise ko nanswe uhoraho kuko yumvise ko nanswe nico gitume anyongera n'uyu amwita Simeyoni naho nyene ntiyakundwa umwana wa gatatu yongera Saminda avyara umuhungu ati noneho umugabo wanje muco ngena kundi navuga ava ngo she named him Levi for she said surely this time ubwa mbere vyarase ubwa kabiri vyarase ari kincuru this time my husband will feel affection for me since I have given him 3 sons ati ubu rero ngiye kuronka amakeya yuzuye mbure naho ndayashira ndamuvyariye abana 3 b'abahungu naho nyene ntibyabaye gucyo nyene pauvre Leya mugabo Imana iramwongera ufite toujours
ntiyari bwatahure. uraza ari ibintu bishobora kutubako bikabandanya biba kubera ko tarakuramo isomo icigwa Imana igomba kuduha kutwigisha. aba bahungu batatu ntiyari bwamenye icyo Imana ikiramwigisha, mugabo ku mwana wa kane niho yamenye icyo Imana ikiramwigisha. Once again Leah became pregnant, avyara umuhungu. abariko barabona hano mufashe gusoma, ataravuga ati ubuho ndagira iki. Somo kandi avuga gute? Ati ubuho ndagira iki. Narinzi ko umugabo azonkunda, narinzi ko azonyitwararika, narinzi ko azomyitaho. none ko vyanse, singuma ndi mu kabonge, singuma ndi mu marira ngo mafate ingingo yuko uyu mwanya nasura kurongera ishimwe ku mwana w'umuntu, ariko ishimwe ryanje ngomba ndariha Imana. uku ni ukwezi ko guha amashimwe yacu Imana. ubuho ndashima. uwo mwana amwita Yuda, nuko abaretse kuvyara. uyu Yuda niwe Yesu yakomotseko. uyu Yuda niwe twebwe uyu munsi twitirirwa. uyu Yuda niwe uyu munsi atubereye umugisha mu bijanye n'ivy'ubuherezi. maka tuza muri Ijana 14 irukanga mbwira umuntu ari handi wawe uti uku ni ukwezi ko gutanga ikimazi c'ishimwe. uti bitagenze neza, ivyo ntacyo bitwaye, ariko turagiye gushima Imana. uku kwezi ni ukwezi kubiza Imana. ivyo utankoreye suko utabisoboye, suko wasi kubinkora kubera umutima mubi, ariko nuzi ko hataragera. ariko kuvyo wankoreye ubuho ndagushima. uyu mwanya ndadusa ishimo ryaje kuri wewe. Haleluya. twigisha iki? atwigisha ko nubwo wovyara Rubeni ukavyara Simeyoni ukavyara Levi, naho nyene ivyabo ntibicemwo, nta kibwirizwa kukubuza kuvyara Yuda. Yuda ni iki? Yuda n'amashimwe. Yuda ninde? Yuda no gushimira Imana ivyo yakoze bikomeye. Haleluya. nababwiye muri kirute y'Icongereza, iyo turiko turatanga ikimazi c'amashimwe, tuba turiko turaktiva muvuma y'abamarayika bajerwe ubufasha bwacu. ko mutavuze amen? urazi impamvu hari bitaragenda neza nko kuvyifuza, hari umumarayika wawe mutarahura. umunsi wahuye no umumarayika wawe uzosanga atekeye inyishu z'ibyo wasengeye vyose. mbwira umuntu ati uteza kuvyara Yuda. uku kwezi ni ukwezi ko kuvyara Yuda. Yuda n'amashimwe, Yuda no gushima Imana, Yuda ni igikorwa kigiye gutuma ubwo ngo Mana ubuho ndashima, ubuho ndashima. hamwe Abisirayeli bava muri Egiputa, hamwe bizo Yakobo bava mu bantu burimi rudebagura. umviriza nyarukiriza. abayuda bahindutse abaki? mwumvise abayuda bahindutse ahera h'Imana. ahera h'Imana. mucongereza avuga ngo Judah became God's sanctuary. aho Imana itu amashimwe atuma Imana iza gutura aho uri. baba ntibari ko barumva ico ndiko ndavuga. iyo Imana ije gutura aho uri, mu nyemere ndabasarishe gatoya, abantu basubira kubona wewe, abantu batangura kubona Imana muri wewe, abantu basubira kubona wewe wo kwanaka, abantu batangura kubona umwana w'Imana. bahindutse ahera h'Imana. Abisirayeli bahindutse ubwami bwayo. dukomeze gatoya. ngiki kintu kigiye kuba ikiyaga kibibonye. iyo bariko bavuga ikiyaga, bariko baravuga isi, bariko bavuga batazi Imana, bariko bavuga yandi mahanga. babibomye ikiyaga bavuze ngo kirahunga. ndasenga Imana ngo abakora ivy'amangetengete kugira ngo ivyabo ntibicemwo, bakubonye bahunge. yo amen haswe kumpezegera mbwa nimpezagiye. ikiyaga kibibonye kirahunga. abagutera umutima mubi batangure kuguhunga, abagutera kurira batangure guhunga, abagusunikira ingwara n'imikoshi Mameri mbese muri kino kibanza. kubera iki? sabonye Yuda
yahindutse ahera h'Imana. Amashimwe agucuma umviriza uba umuntu ateye ubwoba ku buryo abahora bagutera ubwoba aribo batangurira kugutinya. Ikiyaga kibonye kirahunga, Yorodani rusubizwa inyuma. Ndiko ndabona ibintu bigiye gutangura gusubizwa inyuma. Numva ameni meze neza, numva ameni meze neza. Nimba muganga yakubwiye ngo turabona ibimenyetso bya kanseri, iyo kanseri isubira inyuma mu izina rya Yesu. Amen. Message muri cyo kibanza. Nimba ari ibimenyetso bitari byiza by'ibintu kanaka bigiye kuba, hari n'abantu baba babizi neza ku mezi ya nyuma nkaya bazobura babo, bazobura inshuti zabo. Reka tubihindure no mwaka turiko turavyara Yuda, reka bawe basigamwe, reka umuryango wawe usigamwe, reka bawe barindwe. Babwira ikintu kimwe, amategeko akugwaho n'ayandi. Iyi tegeko ryashinzwe ntiyabone kundi wo kurikura. Iryo tegeko rizoguma ari valable. Byari biri valable kubera ko hatari bwabone ku muntu wo kubihindura. Nyemera uyu munsi tubihindure, nyemera uyu munsi tubihindukije, nyemera uyu munsi dushyiraho indi mategeko yandi. Yuko muri Desembre utagandara, ko muri Desembre utagira impanuka. Hari n'abatinya gufata ingendo ati mu misi ya nyuma ibimazi abari byinshi, ibimazi bizotangwa si bikwerekeye. Yamene haswe kumpezagera mugabo ni impezagiye. Haleluya, haleluya. Yorodani kibibonye kigirike rusubizwa inyuma. Sinzi ugenda ugire liste y'ibintu ukeneye ko bisubira inyuma, bisubiza umugongo inyuma. Ku murongo ukurikira, imisozi miremire yikina amatavu nk'amafizi y'intama n'uturambi nk'imyagazi yazo. Kubera ko imisozi miremire yikina amatavu, kubera ko imisozi miremire yari imeze nk'amafizi y'intama n'uturambi nk'imyagazi yazo. Ibi byose n'ama obstacle agenda ahagaze imbere yacu. Mugabo iyo Yuda yahindutse ahera h'Imana, iyo Yuda yatanze ikimazi cy'amashimwe, iyo twubatse igicaniro cyacu cy'amashimwe, ngiki kintu kiba itahora ari inzitizi gitangura kwirukanga kikubisa. Sinzi ko abantu bariko baranyumva, ibyara ama obstacle bitangura kuvaho. Hari ibyo wirukana, hari n'ivyibwira kugera utavyirukanye. Kubera iki? Kubera ko Imana yawe ibituye muri wewe, ibiri kumwe nawe. Haleluya. Ndumva kuno kwezi tubwiza gufata ingingo, kuno kwezi turabwirizwa kudesida nibiki bigiye kuba, nibiki bigiye kuba. Kandi babwira ikintu kimwe, urazi kenshi twama tuba victime kubera ko turivuna ntidutera. Mugabo abana b'igicaniro canke abatojejwe ibijanye n'ivy'igicaniro, munyumvirize neza, ntibivuna, baratera. Reka guha umwanya umwansi wawe kugutera, kuko nubundi ibizokoneka riri wawe. Irukanga Psalm 27. Murashari kumwe nanje. Nkuko imyambi yo mu ntoke z'umuhizi iri, niko abana bo mu busore, niko abana ba Yesu. Yesu mwemwe ko Yesu nubakira umusore, abana biwe bameze nk'iyi myambi mu ntoke z'umuhizi. Ngo niko abana bo mu musore bagira iki? Sinivyo gusa, n'abari munsi iriyerekwa n'iry'umujene, niko n'abana bo muri iryo yerekwa bameze. Hahigwa ufise umutana buzuyemo, abameze batyo ntibazotetegwa. Mbwira umuntu rero ndi wabati ivyo gutetegwa ivyo ni kahise, ayo siyo makuru yiwawe. Abashima Imana ntibigira batetegwa, abatanga ikimazi cyabo cy'amashimo ntibigira batetegwa. Bivuze ngo abameze batyo, uwo ni wewe, uwo ni jewe, tuvuge amen kuri iri jambo. Ntibazokwigera bagira iki? Batetegwa. Uti sizokwigira ntetegwa. Warateterewe bikwiriye, waramaramaye bikwiriye. This time Yuda agiye kuza, ivyo gutetegwa nta mugabane bigifise, nta kibutso bigifise, nta kibanza yo numva amen mezereza muri kino kibanza. Ntibazokwigera batetegwa. Kubera iki? Nibagira ico bavuganira n'abansi babo mu marembo. Uvuga ko umwansi yinjira, umwansi mubereza ari mu marembo.
mu cyongereza avuga ngo he will not be put to shame when he confronts his accusers at the city gate. Dufise ikibazo cy'uko turivuna. Iyo wivuna eko nivyo ushaka kunesa umwasi wawe mugabo hari ivyononekara iwawe. Uyu munsi kubera ko Ukraine iri kirivuna Rusi iri kiratakaza cyane. Siriko muriko muranyumva. Haleluya. Ibi nivyo hanyuma tugaruke rero kwa Yuda. Yorodani kibonye imisozi miremire ikina matavu uturambi nk'amafizi. Aha rero ahantu hari interesa no nibazo ngiranza kurangiriza ku murongo wa 5. Umviriza rero wewe ingene ugiye kuvuga ubaye ikiga wakiyaga kuhunze ubaye iki? Uraza umuntu akubwiye ati yewe kujugumira ubaye iki? Kare niwe ahora ajugumira mugabo arahantu ko yamaze gucika ahera h'Imana ariko arabaza ikibazo cyamuteye ati yewe namunagane ubaye iki? Wahora kuroga ati yewe bite ntibigikora ubaye iki? Wabukenewe ubaye iki? Vume ngo ntomanuka ngankabegera wangwara we kwaya yari amezi yawe nyene yo kuvuza ugwamo nkaja muri Kristo. Wabaye iki? Nta bukara ukigira. Ndashaka mubibone mu bicapo bino bintu. Ubaye iki kuhunze? Kandi washaka kumhunga mbwa ni uri kurahunga ubaye iki? Nawe Yorodani kusubiye inyuma. Justice ko musubiye inyuma. Kugambanirwa ko musubiye inyuma. Amashimwe arateye ubwoba. Amashimwe atuma umwasi wawe agira confusion. Umwasi wawe acanganikirwa. Urazi gituma bijya mugwa mbona ari bininiya nikora ko mutaratahura icari cyo gushima Imana. Dawidi numwe yaratawe iribanga rya kwa Yuda. Para yo yakomoka kwa Yuda. Dawidi ageze kuri Goliath asane kiriko kirafwangagura ivyo gifwangagura abantu bose bari nyegeze. Mugabo Dawidi kubera ari umuntu w'amashimwe. Abantu b'amashimwe ntibarokira bageze imbere y'ikibazo. Ntibasubira inyuma abonye Goliath. Ibinyegeza bumvise gukankama kwa Goliath. Abafise iribanga ryo gushima. Umviriza bagenda bagana ikibazo cabo. Ikibazo kikabahunga. Dawidi ahageze aravuga ati uwo mugabo ni biki? Abantu bose barafise ubwo kandi bamenyere kugwana. Mwafatira uwo cica bo muhiki. Afise ikibazo cyo kumwica, afise ikibazo cica habwa niyamwica. Abantu batahuye iribanga ryo gutanga ikimazi cy'amashimwe. Imisosi bamafise une longueur d'avance par rapport y'abandi. Abandi baza kwikangura bo bagiye kera baza kwati baravumbuye ibintu babihejeje kera. Muri Microsoft hari abantu bahembegwa kwiyumvira. Bakabwira genda muyumvire mu myaka 10 iri imbere ingene tuzoba tukiri imbere. Nta kindi babahembera kwiyumvira. Haleluya. Wese naguye nguje kwiyumvira. Wenda kubwiye ushima Imana gusa. Ni watangura gushima Imana, ikimabwira ikintu kimwe. Ni watangura gushima Imana, bige vyose byagaragara ari binini ku buzima bw'iwawe. Bizogenda biza birayonga. Bizogenda biza biragabanuka. Icatuma Dawidi adatinya Goliath nuko bamwe bari bakimubona nk'ikigatanya kinini hiya. Mugabo reka ndabasarishe gatoya. Ubunini bwa Goliath cari kibazo ku Bisirayeli. Apana kuri Dawidi. Ubunini bwa Goliath kuri Dawidi yari opportunity. Bamwe babonye kije baravuga ati kiragarutse nikimbone ngo kimpamagare. Dawidi aje abonye igabo kinini yiya yavuze ati wow. Atora amabuye ati nubwo notera mpumirije mfise amashance make yo guhusha. Mbabwire amateka akomeye anyegeje mu ntambara zikomeye. Muriko muranyumva? Sinivyo gusa. Ibuye bari guteye rituruka imbere. Nihe position ugwamo? Ugwa imbere cyangwa ugwa inyuma?
ugwa inyuma kubera ko force izanana imbere. Iyo ni physique papa sivyo. Mugabo iyumvire yarakubiswe ibuye mu gahanga hagutema gutya, uwo guseka gutya pa ugwa gutya. Mugabo bamukubise gutya pa yaguye gutya. Nubwo igihe ciwe cyo kubaho no kukwimoka giheze, mugabo agende arokonesheje ubunini bw'Imana wahaye ikimaze cy'amashimo. Mwavyumvise kubera iki? Yari umuntu w'amashimo. Umuntu w'amashimwe n'umuhizi muri byose. Arazi neza ko igihe cyose Imana iri kumwe nawe muri byose. Cyo gituma araza akabaza imeze ubaye iki habaye iki. Reka ndangizire kuri kino kintu. Yesaya 64. Ubu n'ubuhanuzi bwawe Imana ikwishura amasengesho yawe. Reka bujya wishura abandi benshi ababishuwe. Arige murambwira Imana ibi sindavyisabiye jewe, ariko ibi ndabisabiye abo wampaye kurongora, abo uzompa guhura nabo babikeneye. Haleluya. Ico mugasatura ijuru ukamanuka, imisozi igahindira agashitsi imbere yawe. Icoma ugasatura ijuru. Iri ndio sengesho ryanje ku muntu wese yaje muri kino kibanza. Imana isatura ijuru ku bwacu. Imana babwira ikintu kimwe, nta kindi Burundi bukeneye muri kino gihe. Uburundi bukeneye ko Imana isatura ijuru. Urasa ari igihe Imana ivuga ati nzobagenderera, mugabo Imana yinzi isatura. Muravyumva neza yuko haba harimwo urgence, haba harimwo uravyumva intervention rapide y'ikintu kibwiza gutarindira umwanya. Icoma ugasatura mwene maze ubigire urgence yawe, ubigire emergency yawe, ubigire igikorwa cyihutirwa kuri wewe, kandi abidukorere mu izina rya Yesu Kristo. Icoma ugasatura ijuru. Iyo asatura ijuru, imisozi ihindira agashitsi imbere yiwe. Ntibavuze ngo imisozi zohindira agashitsi imbere yacu, bavuze ngo imisozi zohindira agashitsi imbere yiwe. Nivuga mu mandi majambo, niyasatura ijuru azoba ari imbere yawe, azoba ari kumwe nawe. Imisozi ntizobona wewe, imisozi izobona we. Ingwara ntizizobona, hari ingwara zanze kugenda kubera ko ziracyabona wewe, ariko nizatangura kubona umwami Yesu uko kanyezo wazigiye mu izina rya Yesu. Numva amen imeze neza, numva amen imeze neza. Yesu hari igihe vyashika yegereye igisagara, abantu bo mu gisagara batangura gukira. Kubera iki? Niwe yabaje umunsi umwe ahura na wa mugabo amaze imyaka 38 ans, ariko kidenge harimo urashaka gukira ngo nta muntu mfise, ntakeneye kumenya ibijanye n'abantu, ubagira utabagira mwe nawe muri majority. Uriko muranyumva? Imisozi igahindira agashitsi imbere yawe. Imbere yuko igenda izobanza guhindira agashitsi imbere y'Imana yawe. Ntituraheze. Acha komeza gacavuga ngo iki? Bikaba nk'umuriro ufata inyabara. Bikaba nk'umuriro ufata inyabara. As fire causes wood to burn and water to boil. Nkuko umuriro utuma inkwi zisha. Umbavuze inyabara mu kirundi dutakara, muga mucogeze bacayivuga neza. As fire causes, nkuko umuriro utuma inkwi zisha. Sinzi inkwi izarizo ufise mu buzima bw'iwawe, ariko niyamara gusatura ijuru izo nkwi ziragiye gusha, ico kibazo kiragiye gusha, iyo ndwara iragiye gusha, iyo situation iragiye gusha. Kurya amazi abira abitewe n'umuriro, niko iyi Imana yacu igiye kuza nk'umuriro utongora, as consuming fire. Iyi kubabwira Imana ifite amazina menshi, mugabo ariko baravuga mu Baheburayo izina ry'Imana yacu bavuga ngo n'umuriro utongora. Vuga ngo umuriro utongora, vuga ngo umuriro utongora, cyangwa se umuriro utongora. Ivyo uri kuracamwo bikeneye, ivyo abansi bakeneye, ivyo uri kurabamwo byose bikeneye, ni Imana umuriro utongora. Bivuga ngo niyamara kuhagera nirindira turira, yo nyene ubwayo iradomeka, bitangura gusa nk'uko inkwi zisha, amazi akabira, ngo niko bigiye kuba igihe agiye gusatura ijoro kuvyerekanye n'ubuzima bwawe. Rimwe nigeze gusengera umuntu umwe yarugwa cyane, ndiko ndamusengera numva ishavu, kubera ko je murazi gitumana nk'abarozi n'abantu bishira mu gishingo c'Imana bakadesida ibitabaraba. Umuntu akaza akadesida ngo uhombe,
umara imyaka uri bavuga gute uri kuratama mugabo ati at the end of time byose bishe bipfa. Ejo twari turi kumarambira turazi ifo kandi kusura kumusengera ati ndiko nabona ko ubuzima bwanje nibwo mama yabayemo ati misi yose turakora cyane kandi ukamenya ngo twagize umugisha ati mugabo kukanyuma twamaturonka intica nikize. Intica nikize so umugabane w'abana b'Imana. Intica nikize ihure n'Imana muri rutongora. Wamufise tuje nta nushobora kubera umugisha. Why? Kubera ibicane ivyo bidasizona n'abantu ndanko murozi n'umutima wanje wose. Ico gende ko namusengera mbona kungene ya tarafatinga ndabona umviriza. Wowe nyene uri kuramurungikira bino bintu. Inzu yawe ifata umuriro. Ntikibivuga. Yage yumva telefone ivuye iwabo. Ngo inzu yanakira hiye. Atarabwe ati nari ndabizi hari umukozi w'Imana yarahejeje kubifatira ingingo. Zifata umuriro mu izina rya Yesu. Arege tubugurura akajyango gato yako kwihana. Mugabe iyo umuntu amaze kumurozi naho yo bari mama wawe, naho yo bari papa wawe, naho yo bari umwana wiwawe, ntabakirurya. Hama ko akomeza kubaho si jewe nabivuze ni Imana yavuze ngo ntimugakundire kandi ntiyavuze ngo niyitazokundira ni twebwe yahaye ubwo burenganzira iratubwira mwebwe rero ntimukabakundire kubagira iki uko abaho nuko benshi bapfa. Sindi ko muri ko muranyumva rero muri manda nahawe hano muri nosi muri mission mfise hano muri nosi no gupreserve ubuzima bw'abantu b'Imana. Mubibu twara mubunyaga harimo iyo facteur mpeje kuvuga abo bantu tuzokwiruka mpaka gushika kuwanyuma as long as I live babimenye n'uyu mwanya bariko baranyumva nabaje nga banyumve mwari muzi ngo ntibaza intambara yamaze kuba babwiye ikintu kimwe ngabe ntacyo nashaka kuvuga ndakavuga gatoya ngiye umuntu ari wande yiwawe uti umuntu ari mwisi abari mu ntambara. Umuntu ari mwisi abari mu igihe cyose umviriza ivyo urimwo utazovyitwaramo nk'umuntu ari mu ntambara you will always suffer the consequences. Uzokoma misos uri kurasubisa les conséquences. Umuntu ari ngaha abari mu ntambara ico namaze nayivuga ico ukeneye kuzigama neza urakigwanira. Nibaze ngo ufise ngo warama uburyo bwiza bwo kuzigama ico wahawe nuko giteramira nuko kigwanira. That's it. Yori principe hama mudabwira kintu Yesu yaravuze ikintu gikomeye aravuga ngo abururunganwe bazobazwa ndahejeje abururunganwe bazobazwa amaraso y'abavugishwa bishwe kuva kuri Abeli gushika kuri Zakariya yiciwe iruhande y'igicaniro. Mugabe ico gihe Yesu avuga ayo majambo Yohana umubatizi nawe yari yapfuye mugabo Yesu ntiyigeze amushiramwo mu bazobazwa amaraso yiwe Yohana ntiyigeze ajamo. Ibaza nk'umwaka novuga nti kuva kuri Mesa gushika kuri Pasteur Kanyange mwaca mvuga aho Bishop Rose ngaca nti kuva kuri Melissa gushika kuri Kanyange Bishop Rose atarimo bazobazwa urungano rw'abantu amaraso y'aba bantu kubera ki Yohana yavuyemo kandi nabo yabwiza guharugwa mu maraso yasheshwe y'abavugishwa n'Imana. Igihe Yohana yapfa munyumvirize neza Yohana yapfuye Yesu yamaze gutangaza yuko intambara y'ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani itanguye ku mugaragaro. Iyo umusirikare yishe umuntu mu rugamba murabizi baramwita umwicanyi baramukondana no kuko ni mu rugamba mugabo igihe atari mu ntambara akica umuntu arabihanirwa ntavyahanirwa. Murakoze turi muri dispensation y'intambara turi muri dispensation aho umviriza udateramiye ubuzima bwawe n'ubw'abawe ushobora kurira atari kwa Imana yabishatse kubera gusamara kwiwawe
kandi iyo hageze ibihe nk'ibi imana munyumvirize neza, imana ntiba sentimentale. Nicyo gituma ibyo dufise tubiza kubigwanira gushika ku gatege kacu ka nyuma. Atari uko turasibisa nk'abandi, turashikirwa n'ibyashikiwe abandi. Kandi hari igihe umuntu aciye ubwenge ushobora kubona ingene ibintu biriko biragenda ukavuga ati mu minsi ikurikira azoba ari jewe ndamukiwe. Ukumva abandi ingene bariko barahomba, uri umudandaje wewe nturahomba, ntushobora ngo je sinzohomba. Fata ingingo, ingamba z'ukungene ushobora gukonturuna ico kintu. Siriko muriko muranyumva? Uri kurumva amasengero ingene ariko aragira ibibazo, ntugende ngaho uvuge ngo gendeye pano. Fata ingamba zo kuzigama ico wahawe. Atari uko nawe uzoshobora kuba umuntu azogwa mu muhorero azira ivyabaye. Rero reka ndangize mu gakintu kibi ku murongo wa 3. Je juste n'ubuhanuzi nashaka ndaguhe, ni profesi nagomba ndaguhe. Aho wakora ibiteye ubwoba tutiteze, ndashaka iri jambo tusubiremo ibetangabo 7 1 2 3. Aho wakora ibiteye ubwoba tutiteze. Rya kabiri, ica gatatu, ica kane, gatanu, tuweze kuri kangahe? Gatandatu. Ku nshuro y'indwi shaka nivuge ntitubigeneralize, shaka ubyivugeko. Aho wankorera ibiteye ubwoba ntiteze, kandi mubivuge nk'itegeko rihejeje gusinywa mu ijuru ry'ibigiye gukurikizwa ku byerekana n'ubuzima bw'iwawe. 1 2 3. Aho wankorera ibiteye ubwoba ntiteze. Uku kwezi n'ukwezi kwa Imana gukora ibiteye ubwoba utari witeze. Mu byo wari witeze ivyo ntibirimwa, ariko ibiteye ubwoba. Avuze ngo ibiteye ubwoba, avuze ngo ibiteye ubwoba, ibiteye ubwoba. Uzovyumva akagira ubwoba, uzovyumva agatangara, uzovyumva agahinda gashize. Ibiteye ubwoba utiteze. Ibiteye ubwoba tutiteze nibiryama amadodi na papa dodi bashobora gukuramwo vere, mugabo bagenda kwa muganga bagasanga iyo bakuyemwo Imana yashizemwo iyindi. Mwarumvise intaya ya Pastor Dodi bamukuyemo ati no imbona none yavuye ati no baza ibujumbura barayikuyemwo, kandi ati turayibona muganga ati niza nayikuriyemwo. None yasubiyeyo gute? Iyo ni Imana ishoboye gukora ibiteye ubwoba tutite. Muvirisa kaze mu kwezi ko kubona ibiteye ubwoba tutari twiteze, ibishinga ntahe tutari twiteze, intahe n'amasimwe tutari twiteze. Amasi menshi ku mwami w'abami, muhaguruke ku maguru yanyu dushima Imana. 2025 uzoyijabukanemwo ibikorwa bikomeye biteye ubwoba utari witeze. Tutaritse ibiganza vyacu imbere y'umwami. Mana turakubasha kandi turagushimiye. Wowe nta kintu kimwe kitagushobokera, ushoboye byose. Uri Imana yera, uri Imana nziza, uri Imana ihambaye. N'ubu turi kuri rendez-vous yawe dukora ibiteye ubwoba tutari twiteze, kuko mu Imana ico amashimwe tuvyarira. Ndahezegeye abana bawe, umwe wese umugendere mu Imana ukwiwe mu buryo bwiwe. Ico akeneye ukimukorere, ico akeneye ukimuronse, ico yifuza Mana usatura ijuru ukigaragarize ubuzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana tujabukane inta, tujabukane amashi, tujabukane uhoraho mwami Imana ibikomeye uhoraho ugiye gukora ubuzima bwacu. Ndahezegeye abana bawe ubagineza ubu kwezi dukoze ino transfer yuko kubamwo ibikorwa biteye ubwoba tutari twiteze mu izina rya Yesu Kristo. Amashi menshi ku mwami w'abantu, mujana umugisha w'Imana.